iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabaramukije inshuti turi kumwe kuri mikro, muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaratsinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana mu Bufaransa. Yatsinze uwo bahiganywe Marine Le Pen. Macron yatsinze n'amajwi 58.5% mu gihe Le Pen yaronse amajwi 41.5%. Mu ijambo yashikirije inyuma y'intsinzi yiwe, Macron yiyemeje kumvikanisha abafaransa no kuba umuperezida w'abanyagihugu bose. Yarashimiye abatoye kuba bamwizigiye inyuma y'ikiringo c'imyaka 5, avuga ko itari yoroshe. Uwo bahiganywe mu nshuro ya kabiri y'amatora Marine Le Pen yarashikirije ijambo ku ruhande rwiwe aho yemeye ko yatsinzwe mu matora yo ku munsi w'Imana. Yamara yatangaje ko urugamba rwiwe n'abamushigikiye rutarangiye. Macron afise imyaka 44 muri iki gihe yaranditse amateka mu kuba yabaye umuperezida wa mbere w'Ubufaransa asubiye gutorwa ubugira kabiri mu kiringo c'imyaka 20 irangiye. Igitigiri c'abitavye amatora yabaye haraheze imyaka 5. Intsinzi ya Emmanuel Macron yarakiwe neza n'abategetsi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Intsinzi yiwe yoba ifise izihe ngaruka mu makungu mu karere k'Uburaya no muri Afurika, na cane cane mu bihugu vyo muri Afurika bivuga ururimi rw'igifaransa vyahoze bikoronijwe n'Ubufaransa? Ivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye David Gakunzi, umumenyeshamakuru akongera akaba ari n'umwanditsi w'ibitabo aba mu Bufaransa, na Jean-Marie Ntahimpera yigisha ivyerekeye itangazamakuru mu makaminuza atandukanye mu gihugu ca Mali, ari Bamako ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Batumire ndabaramukije. Amahoro. Ego, mpere kuri David Gakunzi. Intsinzi ya President Macron mwayakiye gute ku munsi w'Imana mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu? Ku by'ukuri ni navuga yuko ari intsinzi ishimishije, kuko murazi yuko Marine Le Pen ari mu banyapolitike bafise uko bumva demokarasi, bamwe bateye urutoki abavamahanga, kandi ari abantu usanga bagiraniye uburenganzira bw'abantu bava ahandi, uburenganzira bw'abagore, uburenganzira bw'abajene, kandi ari abantu igihe cyose bagiye kuri pouvoir muri histoire y'Iburaya bazanye intwaro mbi kandi bazanye n'intambara. Histoire baraza abantu nk'aba Mussolini ko batigeze bazana ibintu byiza Iburaya. Urumva rero ni stabilite kandi ni nkuru ku by'ukuri nziza ishimishije, kuko stabilite izoguma mu Bufaransa. Nawe Jean-Marie Ntahimpera, mu karere urimwo ko muri Afrika mu burengero, muri Mali, igihugu kivuga ururimi rw'igifaransa, mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa muri ako karere byinshi byahoze bikolonijwe n'Ubufaransa, witegereza ubona aya matora uyabona gute n'abantu bayabona gute aho uhereye? Murakoze. Yamerereye ngaha muri Afrika y'uburengero, nta abantu barakwirikiranye nyene kubera nyene Ubufaransa ari igihugu cakolonije ibihugu byinshi byo ngaha, y'aba Mali, y'aba ibindi bihugu byo muri akarere.
kandi urumva gifitanye imigenderanire ikomeye cyane n'ibyo bihugu nyine byagize yabikolonije. urumva amatora nyine abaye barayakurikirana nyine bakaraba ibivamo, kubera ibivamo biragira icyo twita amakonsekanse muze kuri politike nyine y'ingene imigenderanire hagati y'ubufaransa n'uburaya mu bisanzwe anje na hasi n'ibihugu byo ngaha muri afurika y'uburengero. tuvuga ko n'aho bayakurikiraniye ariko nta bishobisho byinshi babishyiramo, kubera bibaza ati uzotorwa ni umukuru w'igihugu w'ubufaransa, umukuru w'igihugu wo muri mali cyangwa w'ibihugu bya afurika, bagira ati ibyo ari byo byose uzotorwa wese azoza avugira intuzeye, arondera intuzeye akorera ubufaransa, arondera intere z'ubufaransa nabo arondera intere z'abanyafurika. nuko babibona, ariko nibaza yuko intuzeye kuba Macron yaratsinze, nibaza yuko ari inkuru nziza, kubera Marine Le Pen nk'uko ubundi gakondo babivuga, arazi ko ari umuntu umwe extreme droite adakunda abantu bava mu mahanga, kandi tukaba tuzi yuko mu Bufaransa hariyo abantu benshi bava mu bihugu byo za Senegal, za Mali, kandi abantu bari mu Bufaransa no muri bihugu bafise bava ngaha baraterera cyane mu iterambere ry'igihugu nk'igihugu cya Mali. bisigura rero yuko bibaza yuko iyo Marine Le Pen atsinda byo gutuma haba guhungabana k'imigenderanire yari hapanze, naho muri myaka heza imigenderanire itayisanzwe iri myiza no kuva amatora atwara muri iyi myaka ibiri cyangwa itatu heza, ariko bibaza yuko Marine Le Pen atsinze imigenderanire ahubwo rero gutuma imera nabi cyane. rero nibaza yuko kuba Macron yaratsinze ari bituma bagira bati turazi ko yatwaye, turazi ko twabanye, donc bigatuma bagira ati tuzoguma tuganira n'uwo tuzinanye n'uwo tuvanze tuzinanye uko ameze n'icyo yumvira kuri Afurika. rero nuko ndabibona. Marine Le Pen naho yatsinzwe yaronse ibice birenga amajwi arenga 40%. bivuze iki kuri politike y'Ubufaransa, David Gakunze? biri mu kibazo kuko imbere ya Marine Le Pen hariho se wiwe yitwa Jean-Marie Le Pen. muri mwaka w'ibihumbi 2002 Jean-Marie Le Pen arahiganwa na Jacques Chirac, mugabo muri deuxième tour akwiza amajwi 20% gusa. urumva rero myaka 20 umukobwa wiwe Marine Le Pen yagwijije kabiri amajwi ya se wiwe. ibyo rero bisobanura yuko mu gihugu hari ibibazo bitigeze bitorerwa inyishu. si ukuvuga yuko ari Macron gusa atabitoreye inyishu, mugabo hamaze imyaka 20 ibyo bibazo bidatorewe inyishu. ibyo bibazo rero kenshi ugasanga ibibazo byerekeye ubukene, kuko abantu batoye Marine Le Pen benshi n'abantu babawuriye n'abapfuye cyane cyane, n'abantu rero bafite ibibazo by'ubukene, bafise ibibazo by'ubutunzi. ibyo bibazo rero byagiye byiyongera ko uko imyaka irengana. mugabo nibaza ko hariho n'ikindi kibazo cya propaganda. murazi ubu turi mu bihe hariho amarezo sosiyo, ayo marezo sosiyo rero bizana na propaganda n'amafake news menshi. ibyo rero bigakoreshwa cyane cyane n'abantu muri extreme droite, ugasanga abantu barabinjiyemo n'amapropaganda menshi cyane. abantu ntibabe bakiraba realite uko imeze, mugabo bagakurikirana ibyo bumva, kandi hakabamo na politike yo kwinjiza mu bantu kutizera abanyapolitike no kutizerana. ibyo rero akaba ariho extreme droite icifatira ubukene, kutizera abanyapolitike, hamwe rero n'ibintu byo kamabwa yuko ibibazo byose byo mu Faransa biva mu bantu b'abayimigre. ibyo nabyo akaba atari byo, kuko amashifre economique yarerekana yuko abayimigre
bazana ubutunzi, babaho ubutunzi bwinshi kurusha ubufaransa, kurusha ibyo bakura mu bufaransa. mugabo rero urumva afatira kuri ibyo bintu bitatu: immigration, ubukene hamwe na propagande. ugasanga rero nibyo yafatiye ko hariho agashabu kenshi muri iki gihugu kariho kuva Macron aza ku butegetsi, mugabo katanguye ku gihe cya Sarkozy, karabandanya ku gihe cya Hollande. iryo shabu rero ridatorewe inyishu hashobora kuba ikibazo cyane kirengeye ubutwari bwa Macron. turaza kubigarukako, ikibazo cyerekeye demokarasi. yego tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent Uwimana. uratwumva Innocent? Yego ndabumva cyane. Innocent uri he? Bira mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha. ufise ikibazo ubaza abatumire canke icyumviro ushikiriza? Ni icyumviro cyane cyane kuri iyo ntsinzi Emmanuel Macron yarayarose. Ni intsinzi ku Bafaransa bose natwebwe no ku Barundi bose, kubera atwarira neza Abarundi. Tukavuga ati uwo bariko bahiganwa yabonye yuko atakanenge karimo, yuko amajwi yasaruwe neza. Tugasaba yuko kari katwarira neza, yuko n'ngaha mu karere hose twamaze kubishima hano hose yuko ariko atwara neza. Je ndibaza ku bantu bavuga ururimi rw'igifaransa mu karere hose kata bibazo bihari, kubera yatwarira neza Abarundi bamutoye bamwizeye, kandi n'ubu aruhushiza gukora ibikorwa byiza cyane ngaho mu bene gihugu ngaho mu Bufaransa. murakoze, turabashimiye ku cibimuriro canyu Innocent. murakoze nawe ngaho ku ijwi rya Amerika. Macron naho yatsinze azoyobora igihugu ciciyemwo ibice. David Gakunzi, mubona bizomworohera gutwara mu gihe bimeze gutyo, cyane cyane hamwe umugambi wiwe wotsindwa mu matora y'abashinga amateka ategekanijwe kuba mu kwezi kwa gatandatu kwimirije? je nibaza yuko Macron ni umunyapolitiki akiri jeune, afite imyaka 40, niho kintu ari kwiza birenze ko ni dukeya. urumva rero hariho experience ariko araronga, kandi nibaza ko ari umuntu afise ubwenge, afise kapasite yo kwiyadapta, yo kumva yuko ibintu byahindutse ko ategereza guhinduka. yaranabivuze yuko nawe azohinduka. muri programme yiwe ntiye gusa programme ya liberalisme économique, mugabo agashiramwo ibyerekeye aspect social hamwe na ecologie, kuko urumva nko mu urwaruka ntirwamutoye, ntirwagiye gutora cyane, kuko rwavuga yuko ibyerekeye ecologie bitagiye muri kampanye. aho umuntu yavuga ibyerekeye ibidukikije, voilà, ku byerekeye ibidukikije, kandi akaba ari cyo kibazo cya mbere iburaya usanga urwaruka ariko rushira imbere. nawe yavuze yuko rero adutangurira ubu gushyira icyo kibazo imbere. hanyuma n'ikibazo rero sosiyale cy'abo bantu bakene akagira abagenewe gushyira imbere, kuko kera muri vision yiwe liberale yavuga yuko mu gihe habaye ubutunzi, mu gihe igihugu gitunze, haca haba ibyo yita ngo ruisserment, donc abatunze kubera batunze kurusha ngo bice bituma n'abakennye batera imbere. mugabo experience yarerekanye yuko atari nécessairement, bitagenda nécessairement gutyo totalement. donc apparemment yarabonye yuko ari ikibazo, kandi yaremeye yuko kuri discours yavuze ejo yuko azofata uwundi murongo, kandi je nibaza yuko ari umuntu afise ubwenge, kandi akikijwe n'abantu bafise ubwenge bakunda igihugu cabo, donc bazogira adaptation kugira habe umutekano, iryo shavu rihave, kandi iyo menace extreme droite ntibandangire ngaho, kuko ikibazo ku Bufaransa kandi n'ikibazo ku Buraya. tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Venant Ruhigo. Venant Ruhigo, uratwumva? Ndakumva. urihe Venant? Ndi Bujumbura. ufise ikibazo, icyumviro? Ndavuze ikibazo nkongera nkagira n'icyumviro. Yego. Urumva nariko ngomba kubanza kubaza iyo mutumire, numvise ko Macron yasubiye gutsinda kugira ngo ashobore gutwara iyindi manda igira kabiri. Mugabo ikintu kintera amakenga ni kimwe, nuko iwabo abo bakoronije
n'ibihugu byo muri afurika batigera bakurikirana ingene demokarasi iri mu bufaransa ikurikizwa no mu burundi, cyane cyane ku byerekeye amatora. urabona hiyo ko amatora yabo aba mu bwigenge ntangere, abantu bose bakiyamamaza atanumwe mu bugije. mugabo mu bihugu bagiye barakoroniza abafaransa, uno munsi ibi bya demokarasi barabivuga, mugabo ugaca si ya demokarasi iri mu bufaransa. none uwo mutumire we wari karabiraba arabona yuko muri manda ya Macron hazaba habaho guhimiriza bya bihugu bashoboye gukoroniza biriko biritegura mu matora ari imbere nko mu myaka 2 cyangwa 3 bivanye n'ukuntu porogaramu y'ibyo bihugu bimeze, ko bashobora kubahimiriza ku buryo demokarasi isasagara iwabo, amatora akaba mu buryo busesuye, hamwe amatora aba ata muntu n'umwe ashoboye kugenda avuga ati jye naka yanyibye, nk'uko biriko biraba ngaho mu Bufaransa. ibyo bintu babitegura gute muri politike yabo? hari icyo bagomba kuzofasha abo bantu kugira ngo injyane ziri muri ibyo bihugu zigabanuke? murakoze. ikigira kabiri nacyo nagomba nko gushimikira ko nagomba kuvuga nti abafaransa barafite demokarasi iwabo birumvikana, kandi barafite n'ibihugu twakwiga ko ari nka peyitikere zo muri afurika, mugabo usanga bakenye cyane. none bariko barategekanya iki kugira ngo ibyo bihugu bikenye kose, kandi abafaransa aribo babagiye imbere kugira ngo nabo bisununure politike yabo mw'ibyo ntiyariko ariyamamaza, hari icyo yabivuze ko. nivyo bibazo nari mfise. murakoze, turabashimiye. murakoze yari Vernon. mwishura Jean Marie Ntayimpera. yego murakoze. babajije bati none ko abafaransa batoye bahimiriza ibihugu ubufaransa bwakoranye kugira ngo amatora azagenda neza. ngenera yuko demokarasi y'ibihugu byakozwe n'ubufaransa byo muri afurika, ikibazo cy'ukuntu ibihugu bitwara muri afurika si ibihugu byakozwe n'ubufaransa gusa, n'ibindi bihugu birafise n'ibyo bibazo. no mu burundi bama babigize, kandi ubundi butakozwe n'ubufaransa. ariko icyo nshaka kuvuga ni uko nivyo mu ibihugu byo ngaha cyane cyane nko muri afurika y'uburengero birafite ibibazo byisangije muri kino gihe, bijyanye n'uko ibyo bihugu bimeze nyine n'aho bitombereye. ikibazo cya mbere kizi cyane n'ikibazo cy'umutekano, kubera ibihugu bya Mali, Burkina Faso, Niger n'ibindi bihugu biri ngaha hafi birafite ikibazo cya terorisme, cyo bita iterabwoba. hari imigwi myinshi y'iterabwoba yiganje muri kariya karere, kandi kuva hahita imyaka irenga 10 bariko barayirwanya mugabo batayitsinda. icyo ni ikibazo cya mbere, kandi mu bakijyanye n'ibindi bibazo hari ibibazo by'ingene ukuntu ibihugu bitwawe, guverinance ya generale. nibyo kenshi baravuga yuko ibihugu biri muri demokarasi bagatunganya amatora, mugabo kenshi amatora kubera ntagenda nk'uko abantu bayizeye. nta n'icyemezo cyane yuko uwo afite porogaramu yo guteza imbere igihugu neza ari batsinda, kubera harimo hajyamo ibibazo byinshi bya ruswa nk'uko babivuga by'ibituri bituma abantu batora kubera umuntu yabahaye amahera cyangwa yabemereye ibi na biriya, mugabo bagatora kubera umuntu bibaza yuko azogira icyo ahinduye. icyo ni ikibazo gikomeye nyine, ni ikibazo gikomeye cyane, kandi abantu bo ngaha barakizi bagomba biyumvira ukuntu bagitorera inyishu. inyishu nibaza ko itazova mu Bufaransa, izova ku bantu bo muri Mali n'abandi b'ibihugu nyine bafite izo ngorane. mugabo urumva ko ibintu bya demokarasi nk'ibihugu by'ubufaransa bifite experience y'imyaka myinshi cyane. mugabo urumva nk'ibihugu byo muri afurika usanga byabaye indepanda haheze imyaka 50 cyangwa 60, nibyo iyo myaka biravye mengani myinshi, mugabo kuri experience y'uko ibihugu bitwagwa si myinshi cyane. nibyo bica bituma n'ubu ibihugu biraciyondera kubera ukuntu
byatoye gutwarwa mu nzira ya demokarasi mugabo atari ko kera byari bitwawe, ugasanga kenshi abantu benshi batize badasoma n'amaporogaramu. Ibyo byose bituma demokarasi kugenda i buraya kugenda mu bufaransa atari ko ishobora kugenda muri afurika, muri mali cyangwa mu bindi bihugu byo muri afurika. Yego, ariko nicyo navuga toremamo. tugaruke ku mirongo ya telefone. dufise Ildefonse Habyarimana. Uratwumva Ildefonse? ndabumva cyane. Uhamagaye uri he Ildefonse? ndabumva ko ndakurikirana. Uhamagaye uri he? Ndi Gitega tucu Burundi. Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza? Mu bisanzwe nshaka gushikiriza ko iki cyiyumviro c'itorwa ry'uyu perezida wa Bufaransa. Gishikirize? Yego, ndashikiriza ikintu ko ndavuga ko dofasha kugafasha kugira ngo n'imigenderanire yari hasanzwe canke ibihugu byaba bisanzwe bifashanya n'Ubufaransa kugira ngo bishobore kubandanya bigenda neza, hatari habaye kuba bayaga cyangwa bafashanya ibi na biriya, bakarushirizaho kugira ngo turabe ko iterambere rirama ryobandanya ribaho. Murakoze, turabashimiye ku cyiyumviro cyanyu. Yego, ubundi twakwiye ni Twagirayezu Marcel. Uratwumva Twagirayezu? Yego, ndabumva neza. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ndi Kigali mu Rwanda. Yego, ufise icyiyumviro, ikibazo? Ni icyiyumviro cyangwa se n'igitekerezo nk'uko mu Kinyarwanda tubivuga, ariko ni igitekerezo kivanze n'ikibazo. Ni ukuvuga ngo intsinzi ya Macron mu Bufaransa njye ndayibona mu bice bibiri bikurikira. Mu bihugu bimwe bya Afurika, wenda harimo n'aho Ubufaransa bwakolonije cyangwa se ibihugu bimwe bya Afurika bibana n'Ubufaransa, harimo ibice bimwe birungukira muri iyi ntsinzi ya Macron, harimo ibihugu bimwe biri buyungukiremo. Aho ndavuga wenda nk'iwacu mu Rwanda mubona ko hari hashize igihe kirekire umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa waraje nk'agatotsi. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, Sarkozy niwe wari warabashije gutera intambwe yo gukandagira ku butaka bw'u Rwanda, ntiyagira amahirwe yo kongera kubona manda ya kabiri. Ariko Macron ahagiriyeho umubano yari awuzahuye, ku buryo iyo urebye politike ya Marine Le Pen uriya bari bahanganye, wabonaga ko iyo aza gutorerwa kuyobora Ubufaransa hari ibintu bitari kugenda neza hagati y'umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda. Kuko urebye kiriya kigega uburyo kigiye gushora imari mu Rwanda mu gufasha abarimu kwigisha Igifaransa, ururimi rw'Igifaransa rwari rwaraciwe mu Rwanda, mpamya ko byose biri ku mitwe ya Macron. Ubu kuba ni manda y'imyaka 5 yiyongeyemo cya kigega bashyizeho cyo gutera ishyigikira Ubufaransa, aho ndabibona nk'ibintu byiza. Aho mbona nk'ikibazo nanone ku itorwa rya Macron ni muri ibi bihugu byo muri Mali, aho Ubufaransa bwafashe umwanzuro wo gukurayo ingabo zabwo. Ni ukuvuga ngo Macron we yarashyigikiye ko Ubufaransa buguma mu muryango w'ibihugu by'i Burayi, ariko Marine Le Pen muri politike ye wumvaga ko we ku giti cye yabukuramo. Aha rero ni ukuvuga ngo intsinzi ya Macron wenda bazayigiriraho ibibazo, kereka wenda yisubiyeho agasubiza ingabo muri Mali, naho ubundi atagize icyo akora ngo asubize ingabo muri Mali, biriya bihugu byo birumvikana bizakomeza kumureba igitsure, kandi ukubona ko za Boko Haram ziracyafite imbaraga zikomeye ku buryo ingabo z'Ubufaransa zari zikwiye kuba zikibarizwa mwa biriya bihugu. No kuba we rero yifuza ko Ubufaransa bwakomeza kuba mu muryango w'ubumwe bwa Buraya, nabyo ni intsinzi kuri we. Iyi myaka 5 iri imbere, icyo ahishiye Abafaransa n'Abanyafurika muri rusange, ndahamya ko umubare munini ari abashima. Njye n'icyo gitekerezo nari mfite. Murakoze, turabashimiye ku gitekerezo icyumviro cyanyu. Dufise Innocent. Murakoze namwe. Turabashimiye. Dufise Innocent Uyizere. Uratwumva? Ndabumva neza cyane. Uhamagaye uri he Innocent? Ndi mu ntara ya Rutana mu Burundi. Yego. Ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza? Nakabazo nobaza. Yego. Kubatumire yego, nakabazo nari mfite nashaka kubaza ku byerekeye itorwa rya Macron ubwira kabiri atsinze ibyo Marine Le Pen. Akabazo nari mfise sinzi ko abatumire bamufite ngaho mu ganiro, ariko ikibazo mfite nyamukuru ni uko atowe ubwira kabiri
kandi hariho abasoda bamaze gukura muri afurika nuva nko muri mali. aha rero icyo ni ikintu cyiteza impota kuko bajya basoda hari inkingi ikiri ndende y'uko batova hajya. rero icyo rero ni ikintu nyamukuru nimba iyo bafite gutorwa kandi kose zo ntigikunda naho kose ubibaho ntibishoboka. ikindi nacyo ni iby'intambara ya Ukraine Macron kuba atubwira kabiri ni byiza cyane kuko niwe asa n'umuhuza hagati ya Vladimir Putin hamwe na OTAN. wazi ko ari we yasa n'uwemewe kandi ari we atayi ku ruhande na rumwe yasa n'ushyigikiye ibiganiro. igihe rero cyari igihe cyiza yuko yosubira gutorwa ariko umwanya umwe sinabyishimiye cyane kuko hari ibibazo bimwe bimwe yagira afatanye ntego novuga ngo byo muri Afurika bimwe bimwe bimenya agaciro kandi novuga nti yayisanzwe bifite agaciro akagera mu agaciro. turabashimiye murakoze. yego murakoze cyane. Jean Marie Ntahimpera uri muri ico gihugu ca Mali kuri iki kibazo Innocent Twizeye karavuga avuze ko naho Macron atowe inteko z'Ubufaransa zaravuye muri ico gihugu akaba avuga ko abona ko ari ikintu ciza kubona asubiye gutorwa ku bijanye n'intambara yo muri Ukraine. uwo mwishura gute ku bijanye cyane cyane na Mali? ku bijanye na Mali ni ikibazo gikomeye kuri Mali. nibyo ko Macron yarakuye intuze n'imbere y'uko amatora yafashe ingingo y'uko akora inteko z'abasoda bita Balkani b'Abafaransa bari ngaha muri Mali. yarakuyeyo batabyumvikanye ko neza niba ubutegetsi bwo ngaha kubera ibibazo nk'uko nari nabivuga ibibazo by'imigwi ipfa guterabwoba biracyayeho cyane. igice kinini cy'uburaruko no hagati muri centre ya Mali harimo imigwi myinshi y'iterabwoba ibandanya igwana n'abasirikare ikica n'abasivile. rero bikaba abanyagihugu bo ngaha abategetsi ntibakiriye neza iyo ngingo y'uko Macron akura abasirikare b'Abafaransa muri Mali. ariko nibaza yuko no kuba yafashe ingingo yo kubakurayo nuko yabonye yuko n'abantu mu bisanzwe bari muri Mali nticyabuje yuko nibaza yuko ingingo bari bishinze kuva 2012 igihe abasoda b'Abafaransa bava muri Mali yo kurwanya iyo migwi y'iterabwoba bakayituba ntibayishyizeko. yaba amaleta yo ngaha yaba na leta y'Ubufaransa nayo nyene ntibayishyizeko ku buryo baguma bagira bati none tugumura ibya y'abasoda byofasha iki kandi tubona yuko nabo bariyo iyo migwi tubona bidakunda kuyitoza. ikibazo kiyaba ni uko n'abanyagihugu ngaha ntibabona neza cyane Ubufaransa naho baragira bati naho abasoda b'Ubufaransa naho bafite ibigwanisho vya rutura iyo migwi ntashobora kuyirwanya kandi abantu baguma bapfa. rero nibaza yuko ntuze abamariye abantu bo muri Mali n'ibihugu bihana imbibe bariko bariyumviye ukuntu bashobora kurwanya iyo migwi ukundi badaciye ku Bufaransa. icyo batoye ni uko musanze biragoye yuko imigwi nk'iyo kandi usanga ifite imeze nk'imigwi y'ikiroberi mu bihugu tuzi nko mu Rwanda cyangwa mu gihugu usanga ijya mu burere aka abantu ba leta bariyo ikica abantu ikagira gute. niko no ngaha bakora bakagira bati ntibikura yuko abo basoda bo hanze n'aho boza sibo bategerezwa kugira uruhare rukomeye mu kubagwanya n'abasoda ba leta nyene n'abanyagihugu bagiye hamwe bashobora gutsinda iyo migwi. kandi iyindi ngingo bagira bati ni uguteza imbere igihugu kubera iyo migwi iza muri ako karere igafata mpiri abantu ikarokwita n'abantu bakiri batoyi bakayijamo kubera iki kubera atakazi bagira ataco bakora batagira bati na leta ndaco tumariye rero reka tuje muri iyo migwi hari naho yotuma turonka ibitoro ivyo tutaba turibona. rero inuzeye ingigo solution icyo novuga umuti batoreye iki kibazo ni uko bahinduka ibihugu byo babitwawe bagakomeza igisoro n'ibyo mugabo
bakihwabira cyane cyane guteza imbere uburere cyane cyane uburere buri kure cyane y'intuzo ya kapitale, kubera kenshi usanga n'abagipolitiki bo ngaha kenshi bihwabira guteza imbere muri kapitale nyine Bamako, ugasanga hirya mu maprovensi ya ruguru yo muri santre ya kure cyane, ko mari igihugu kininiya cyane kandi hari igice kininiya kigoye kubera ari dozere abantu benshi babaye ibyo bice rero usanga ibyo abo bantu b'iterabwoba baza kurigizamo kubera bazi yuko kenshi atabategetsi ba guverinoma bo bangaye rero yuko gutsinda abo iyo migi y'iterabwoba bizokorwa n'amaleta yo ngaha n'abanyagihugu bo ngaha boja hamwe bakagira bati reka turabe ukuntu duhinduye uko ibihugu bitwawe hama turwanye akaranda k'iterabwoba. Murakoze. Duhereye ku isi hanze mugabo ibyo bihugu n'ubufaransa n'ibindi bihugu bikaza gushyigikira mugabo aricyo dukora igikorwa kinini mu kuyirwanya, nicyo navuga. Nawe Gakunzi, kuri ico kibazo ca Innocent Wizere yavuze nko ku vyerekeye gusubira gutorwa kwa Macron ngo ko ari ikintu ciza ku bijanye n'intambara ya Ukraine, niko mubibona? Ego ni inkuru nziza ku byerekeye Ubufaransa, Uburaya na Afurika. Ntanguye kuri icyo kibazo cy'umutekano muri Afurika na demokarasi nk'uko hari uwabibagije imbere, Macron cyangwa Ubufaransa ntibushobora kuza gukemura ibibazo byacu. Nibaza ko ari abanyafurika nyine ari bategereza kubikemura ibyo bibazo, yaba Ubufaransa yaba ibindi bihugu bizoza bijya gufasha ibyo abanyafurika ari bo nyine bashatse gukora surotera. Ntibashobora kuza kutuzanira umutekano twebwe nyine tutawirondereye, tutarabye ibibazo bituma hataba umutekano iwacu. Ntibashobora kuza kudufasha kubaka demokarasi mu gihe twebwe nyine tudashaka kuyubaka, tudashaka kumva yuko twuvana violence muri sosiyete zacu, tukaraba ngene turakemura ibibazo abantu bose turi mu ntwaro rusangi idakumira. Ku byerekeye Ukraine nabyo, iyo Marine Le Pen ataza gutorwa, ku by'ukuri byari kuba ari Putin yatsinze mu Bufaransa, kuko murazi yuko Marine Le Pen yigeze no kuronka amafaranga yo mu Burusiya miliyoni 8 banki yo mu Burusiya yamuhaye comme dette. Donc yaje gutorwa yari kuba ari Putin yatsinze mu Bufaransa. N'ubu rero byari kuba ari nkaho na Ukraine byari kuba ikibazo kuri Ukraine. Ukraine rero ni ikibazo natwe muri Afurika, ni ikibazo cyo muri depuis 2014, kuko ni ikibazo cyerekeye le droit international. Ntibishoboka yuko igihugu kimwe kigenda kikekraza ikindi droit souverainté y'ikindi kuko kirusha ingufu. Ibyo ni ibintu bibi cyane, kandi urumva ibyo ni ibintu bituraba twe muri Afurika, kuko ordre international yagiyeho muri 1945 au lendemain de la deuxième guerre mondiale, iyo yatumye natwe turonka independance, kuko niyo twafatiriye ko amaresolution de Nations Unies kugira dusabe independance kandi twubahirize independance z'ibihugu byacu. Mu gihe rero twotangura yuko abantu baza bakagira n'ibiko biragirwa muri Ukraine, natwe bizotubera ikibazo, kuko hashobora kugaruka uwundi muntu akaza kuvuga ati ndaje kubategeka. Macron rero ni byiza ko atorwa kuri icyo kibazo, kuko nibaza yuko droit international itegerezwa kubahirizwa muri Ukraine, kuko yubahirijwe muri Ukraine ni ukuvuga yuko n'iwacu muri Afurika ibyo kubahirizwa. Mugabo niyo atangura kutubahirizwa muri Ukraine, imyumvire rero n'ibyadushikira iwacu muri Afurika bizobaho muri icyo gihe. Ni byiza rero ko Macron aba yatowe, kuko nibaza ko bizofasha gukemura ikibazo cyo muri Ukraine, surtout kusubira kwemeza yuko ata gihugu gishobora kugenda kikarengera inzira ikindi gihugu kuko kikirusha igitugu.
ibyo rero ni ibintu byiza, nibaza ko ari inkuru nziza. Mugabo ku bindi nabyo byerekeye afurika n'ubufaransa, ku by'ukuri ibibazo twabonye muri mali, nibaza ko ku by'ukuri twaba tuvuga yuko ibibazo byacu byose biva i buraya, ibibazo byose byacu biva mu bazungu, ibyo nibaza ko dukwiye kubivamo, tukaraba icyo twebwe nyine abanyafurika twokorera afurika kugira afurika itere imbere, tukava muri ibyo bintu tukaba tuvuga ko ari abandi biento tuzoba tumaze imyaka ijana tubasira depandanse, tukaba tuvuga ngo n'abandi. Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapapapapapa. Shofe twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku nsinzi ya President w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana mu Bufaransa. Tukaba dufise abatumire David Gakunzi, umumenyesha makuru akongera akaba n'umwanditsi w'ibitabo ari mu Bufaransa, hamwe na Jean-Marie Ntayimpera yigisha ivyerekeye itangazamakuru mu kaminuza atandukanye mu gihugu ca Mali, akaba ari Bamako muri Mali. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Vise Eric Twishime, uratwumva Eric? Ndabumva Ijwi rya Amerika. Uhamagaye urihe Eric? Ndi Kigali mu Rwanda. Mufise ikibazo, iciyumviro mushikiriza? Ni iciyumviro. Murakoze Ijwi rya Amerika. Kuri ingingo mwatubaniye, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaherutse kongera gutahukana intsinzi mu matora yabaye ejo ku munsi w'Imana mu Bufaransa, akaba agiye kuyobora indi manda y'imyaka 5 atsinze Marine Le Pen. Mu by'ukuri iyi ntsinzi yiwe ingaruka izagira ku makungu cyangwa mu karere ka Buraya ndetse no mu bihugu bya Afurika bivuga ururimi rw'igifaransa yahoze ikoloniza byo muri Afurika. Mu by'ukuri Emmanuel Macron agomba kureba nk'uko tugendeye ku biharuro by'aya matora, aho Emmanuel Macron yatsinze uwo bari bahanganye ari we Marine Le Pen ku majwi 58%, aho yarahanganye na Marine Le Pen wagize 42%. Tugendeye kuri ijanisha biragaragara ko uwiyamamazaga uwo bari bahanganye Marine Le Pen yari atsimbaraye ku kugarura umwimerere ndetse no kwita kuri politike interne. Ni yiyamamazaga ari byo atagitinga gushyira imbere. Mu by'ukuri igitekerezo cyanjye hano, Emmanuel Macron agomba kwita kuri iyi pourcentage, ntago ari ntoya yaramusatiraga kuko bari bahanganye ibigaragara. Emmanuel Macron icyo navuga, afite umukoro wo kwita kuri ibi bintu Marine Le Pen yagaragaza nka faiblesse kuri we, weakness, ndetse nk'ingingo zari zikubiye mu byo uwo bari bahanganye ari we Marine Le Pen yavugaga. Emmanuel Macron agomba kuzishyira in concern, kuko bitabaye ibyo ubwo icyo nshatse kuvuga akaboko k'Ubufaransa mu bihugu bya Afurika bivuga igifaransa yahoze ikoloniza akaba yakagabanya, kuko n'ibyo Marine Le Pen yashakaga kushyira imbere muri manda yari gutsindira. Mu by'ukuri bibona ko afite nyuma y'indi myaka 5 hagiye kuba amatora, Emmanuel Macron n'ubundi yakomeza agaterwa ubwoba
n'umurindi uyu mukandida bahanganye wo mu rindi shyaka yari afite. Mbese muri make igitekerezo cyanjye, Emmanuel Macron afite umukoro wo kongera kwita cyangwa kugarura amaso ku bafaransa b'imbere mu gihugu, kuko no mu bashaka kuzamura propaganda zo kumwamagana bavuga ko ari umuperezida w'abakire. Aho ejo bari bategereje intsinzi ye, bari bari kuri ya munara wa Tour Eiffel ariho basereburiye intsinzi. Mu by'ukuri Emmanuel Macron akwiye kwita kuri iyo mirongo uwo bari bahanganye Marine Le Pen yavugaga azashingiraho mu gihe baba bamugira icyizere Abafaransa bakamutora. Murakoze. Akaboko k'Ubufaransa muri politiki international cyangwa européenne n'ubwo nayo bikenewe, Emmanuel Macron agomba kukitaho akareba uburyo abimanaginga n'iyi manda ya gatanu bitihise imyigaragambyo iri imbere mu gihugu, kuko ibiciro, ikiguzi cy'ubuzima bikomeza kuzamuka. Ariyo mpamvu abasesenguzi nanjye ndimo bashingira bavuga bati Emmanuel Macron atitonze iyi manda ya gatanu ashobora kuyiyobora, ariko abanyagihugu bafite kwivumbagatanya wenda kutari ku kigero kiri greve ariko guhaye. Murakoze cyane, turabashimiye kuri icyo cyumviro cyanyu. Juvenal Nkunzimana aratwakuye. Uratwumva Juvenal? Ndabumva neza kabisa, ndabumva neza, ariko twe turakumva. Nzi ikibazo telefone ifise nguma numva bijwangaraye. Je ndabumva nimba munyuva gato. Gusa nari nanditse nimero kuri ntoze ya VOA. Mwariko muravuga ku matora yabaye mu Faransa ejo, aho perezida w'Ubufaransa yatahukanye intsinzi Emmanuel Macron. Mwariko muvuga muti none akarusho kazoboneka kuri Union Européenne kuri Afrique nakahe mwobivuga kwiki? Rero kumbure nimba munyumva je naho nabumva neza, nagomba je ngirike ndabivuze ko gitonya cyane, kumbure naye kuvuga byinshi ndababuta neza. Icyo navuga gusa ndazi nyene yagize kampanye electorale, Emmanuel Macron aratanga icyizere. Mu byo yavuga hariho akantu kerekana ubumwe kuri we, ubumwe ku bantu bose, ubumwe kuri Union Européenne, ubumwe kuri ku banyafurika. Aratandukanye n'uwo bariko barahiganwa Marine Le Pen, urabona wewe ko yari afite presque politike y'uwo adatwara leta zunze ubumwe za Amerika Trump. Rero novuga ko Emmanuel Macron iki kiringo ciwe ca kabiri atangorane nyinshi kizotera, yaba mu bumwe bwa Buraya canke ku banyafurika. Kumbure bazokoroherwa mu migenderanire. Kumbure murabona yuko Ubufaransa bigeze kuba bukolonije ibihugu vya Afrika. Abanyafurika bafite imyidogo myinshi ko hoba hakiriho neokolonialisme, ariko kumbure two kwizera yuko kuri Emmanuel Macron ari ibintu azohava agabanya. Nico nagomba kuvuga. Murakoze, turabashimiye Juvenal Nkunzimana. Murakoze nawe. Dufise kandi Munezero, uratwumva? Yego ndabumva cyane. N'amahoro. Uhamagaye urihe? Ngo tuvugana mpagaze Ingozi ahantu hitwa mu Burengo. Mubaze ikibazo cyangwa icyumviro? Nari isonga ndaguterera. Mugishikirize. Ikibazo kijyanye rero na rino torwa rya kabiri rya Emmanuel Macron. Ati nabona yuko ngo ngenda nabibona, kandi nabona yuko itorwa ryiwe rishobora gutuma Ubufaransa bwose bugaruka mu bino bikorwa bya OTAN muri Ukraine, uko nyuma minsi yariko ariyamamaza byasamo ko ngo yarakigira icyo akoze. Ndabumva Munezero. Kinabona yuko rero ku bw'ibyo ngira ibindi bihugu bya francophonie notama nka Centrafrique cyangwa ibindi bishobora kuba byayidagaduye mu gutora, ugasanga bigomba gushyigikira Uburusiya. France ishobora kugaruka ikabishyira ko pressure ku buryo bwo byogaruka mu murongo hamwe mbere ko bishyigikira Uburusiya bibanza d'abord kwiyumvira rwose. Murakoze ku cyumviro cyanyu. Gakunzi, kuri ibi byumviro byashikijwe na Eric Twishime yavuze
ngo manda ya Macron y'indi myaka 5 ngo akwiye kwikebuka ngo nk'abatamutoye n'ishavu ry'abanyagihugu ngo babona ko ashimikira cyane kuri politike mu mahanga ngo ntiyiteho ibibazo nyakuri by'abanyagihugu. Na Juvenal Nkunzimana avuze ko intsinzi ya Macron ari ikintu ciza nk'uko abivuga ku bwiwe ngo kuko ashimikiye ku bumwe bw'igihugu ciwe, ubumwe ngo bw'uburaya ngo n'ubumwe muri Afrika. Mu bivuga ku nibyo kuko nabo nyine yarabivutse yavuze yuko hari ibibazo mu gihugu, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'abantu bibaza yuko ku by'ukuri politiki agira ari politiki iraba abantu batunze cyane cyane. Icyo ni ikibazo nibaza yumvise. Ku by'ukuri si uko yoba ataraba neza abanyagihugu, nibaza yuko ari bimwe bita vision liberale. Mu buragiro mu buraya hari ababa bafite vision liberale, hari ababa bafite vision social démocrate, hari n'ababa bafite vision plus extreme. Je nibaza rero yuko Macron n'umuntu yari place muri centre droit, ubu rero nibaza yuko azogerageza no kujya kuri centre gauche kugira ivyo bibazo by'abanyagihugu by'ubukene bifatwe neza, bumve yuko hariho reconnaissance yuko bataba méprisé. Icyo ni ikibazo gikuru nawe nibaza ko yumvise neza kandi n'abamukikije babumvise, kuko muri politike l'essentiel si uko wewe uba ufise raison, ni uko n'abanyagihugu bumva yuko wabitaye ko kandi ubumviriza. Hanyuma ku byerekeye OTAN nabyo nibaza yuko isi aho turi ubu turakeneye stabilite, turakeneye amahoro, kuko ata stabilite n'amahoro i Buraya natwe muri Afurika byatugirira ku ingaruko mbi. Uraba nk'indwano muri Ukraine, le blé, Ukraine niyo produza blé ingano yose, voilà. None urabona igiciro cya farine muri Afurika kiriko kiraduka. Hariho ibibazo bya peteroli, hariho ibibazo bya essence. Ubu turi mu isi iyo habaye ikibazo ahantu hamwe bigira ingaruka ku bantu bose. Hanyuma ibyo muri Afurika nabyo n'imigenderanire n'Abafaransa ni ibintu biva ku bihande bibiri byose. Nibaza yuko Macron muri manda ya mbere hari ibibazo yagerageje gukemura, guteza imbere. Bavuze imigenderanire n'u Rwanda, yaragerageje kuraba gukemura ibibazo bimwe bimwe, kubishyira mu nzira nziza kurusha abategetsi bariho imbere. Hariho ibibazo yagize les œuvres d'art zo muri Afurika, zo muri za Benin yabisubije. Hariho yarazanye vision sur la mémoire coloniale iri imeze neza kurusha ibyahoraho imbere. Hanyuma hariho n'ibindi rero habaye probleme nko muri relation personnelle n'abashefu d'etat bamwe bamwe muri Afurika. Hanyuma abarusiya rero nabo urazi ni puissance ishaka kuza kwimplanta muri Afurika avec la manipulation beaucoup y'amarezo sociaux. Bafatira ku ishavu ry'abajene bo muri Afurika, bagerageza kumvisha ko mirenga ibibazo byose byabo biva mu Bafaransa. Mugabo ku by'ukuri ibyo ni manipulation, kuko nibaza ko ibibazo byacu muri Afurika bya mbere biva kuri twebwe dushatse gutorera ibibazo ibihugu byacu tuzobitorera inyishu. Tudashatse kubitorera inyishu, abandi nabo badufatiraho amapuissance yandi ashaka kuza kwimplanta, aduzanye implante. Ikibazo cyo muri Centre Afrique si Macron yagiteye, sibyo? Ikibazo kiri muri Mali munsi si Macron yagiteye, ikibazo kiriho depuis 2002. Urumva rero dukwiriye kuza turiyumvira neza ibyo bibazo byose, tukaraba uruhare rwacu twebwe abanyafurika mu bibazo byacu. Kuko iyo tugiye turavuga yuko umwanya wose ari OTAN cyangwa ari bandi, usanga twabaye manipule na puissance zindi zishaka kuza iwacu. Ku by'ukuri ugasanga twagiye kuraba ikibazo icyo ari cyo ngo turabe na ngene tugikemura. Ikibazo muri Afurika uyu munsi urabye muri Mali cyangwa za Centre Afrique n'umutekano.
uyu mutekano rero uzogarurwa n'abanyafurika. Ubufaransa ntibushobora kuza ngo bweplante eta malien muri provinsi za mali zose, ntibishoboka. Eta malien na bamali bazoyishyiraho mu gihe ata leta ihari fonkishona. ntushobora kuvuga ngo ni uburaya nibwo bwatumye ngo ibintu bitagendeka neza. ni ko twiraba natwe imbere yo kwama twidoga tuvuga ngo n'abandi none niba ari abandi dukeneye ko bazoza gukemura ibyo bibazo baba baduteye. nibaza yuko dukwiye kuraba tukagira relation d'adulte à adulte, ni ukuvuga turasima responsabilité zacu hanyuma n'agaciro kacu tukakavaloriza. mu gihe baturengeye akarimbi tukavuga ko tutabyemeye, mugabo natwe rero tukaba responsable par rapport y'ibibazo byacu. murakoze. niyo kwizera Claude Aimable araduhamagaye, uratwumva? yego yewe nari nanditse kuvuga nti uyu muperezida Emmanuel Macron ati yashatse kuzahura umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. nicyo gituma mbona cyane yuko azakomeza kubyitwaramo neza no mu bindi bihugu byo muri Afurika, nubwo ibigora nabyo bishoboka kuboneka, ariko azabikora kandi ahagejeje ntabwo ari habi cyane, nubwo no mu bindi bihugu twumva bavuga yuko ashobora kuba diplomasi yiwe itariko irabyifatamo neza, ariko ni umwanya noneho mwiza muri iyi kankana igira kabiri aho bitashobotse yuko abikora neza azabikora. murakoze, turabashimiye. niyo kwizera Claude Aimable. yego namwe murakoze cyane. imigambwe abitegereza ibintu baravuga imigambwe ifise ivyiyumviro vyo kwiyugaranako, gutsimbatara ku mico ya kera n'imigenzo no kutaraba ryiza abanyamahanga iriko itera ikomera mu bice bitandukanye vyo kw'isi. nizihe nkurikizi bizogira mu migenderanire na politike mu makungu? Jean-Marie Ntayimpera. murakoze. icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane, kiravugwa cyane mu bihugu byinshi, cyane cyane no muri Afurika bivugwa cyane, mugabo naho bihari, mugabo cyane cyane biraboneka nko mu Bufaransa nyine, kubera ubona yuko nka Marine Le Pen yaronse amajwi menshi, n'atateye imbere yaronse amajwi ashika 40% kare atahora aronka, kandi tuzi ko umugambi wiwe ari umugambwe cyane cyane urwanya nk'abantu bava mu mahanga, cyane cyane abantu bava mu bihugu by'abayisilamu. turabona ko ari imitandanse, ni ibintu bibera no mu bihugu byo muri Europe y'Iderese, ibihugu bya Hongrie, ibihugu byo no muri Buraya no muri leta bivuga nk'itorwa rya Trump cyangwa muri Brazil Bolsonaro. yaba yuko ni ukuntu isi iriko iragira iguma ihinduka bijyanye n'iterambere ry'amatekinoloji, bigatuma hariho abantu baca batera imbere cyane rwose, ugasanga abantu bita ba internationaliste bashobora kuva mu bihugu bimwe bajya mu bindi, bakaronka amapotinite bagakora muri bimwe bajya mu bindi, ugasanga usanga rero hariho mugabo n'abandi naho iryo terambere ryiza aho kubashika ko ribatwara n'ibyo bari bafise, usanga nk'amayindustri bari bafise agenda bakayatera mu bindi bihugu. nicyo bituma nk'abantu bafise uburyo buke mu bihugu byinshi baca bavuga nko muri ibyo bihugu bituze bavuga ati nk'abafaransa bavuga ati abava mu bindi bihugu, abafaransa bavuga mu bindi bihugu bavuga ati abava nko muri Afurika cyangwa mu bindi bihugu baza kudutwara ubuzi nibo bagira gute. rero reka bitora abategetsi bazodukingira, bazobuza abantu kuza muri ibi bihugu. ivyo rero nibaza yuko ni ikibazo c'ukuraba cyane kuko bashaka nubwo abanyafurika naho baba bari Buraya cyangwa bari muri Amerika, sibo batanguye kuja mu bihugu, muri ibyo bihugu cyane cyane ibyo bihugu nibyo byaza gukomeza abantu, nibyo byatanguye kuza iwacu. nibaza yuko nimba hari abanyafurika bagiye Buraya cyangwa bakajya muri Amerika, nibaza yuko ari ikurikirana rya histoire yuko yagenze. rero
abantu baja iyo bumva bashaka gutera imbere ivyo rero nibaza yuko ata muntu ashaka kubihagarika nibaza yuko igikenewe ariko isi ntiyugaye isi si akantu umuntu yiyugarana nego murakoze yuko ari na byiza yuko abantu bugurukaniranira bakagira imigenderanire myiza bamwe n'abandi hanyuma ivyo vyiyumviro bijyanye na maritirasiyo gatunzi yanavuga bakabigwanya ku buryo umuntu wese ahari igihugu arimo agafatwa neza yaba umunyamahanga cyangwa yaba uwo muri icyo gihugu. Reka duhe ijambo mu kurangiza, hasigaye umwanya mutoya cyane Gakunzi kuri icyo kibazo nyine mwobivuga ku iki muri make cyane? Nuvuga yuko histoire yama igenda kandi ikagaruka muri les années 30 ya siècle dernier harabaye ibibazo nk'ibyo, hari ubukene, abantu baca barondera uwo batako responsabilité, kenshi ugasanga rero n'abanyamahanga cyangwa n'abantu badasa n'abandi, ni ibintu byamaho ku isi hose, ni ibintu biri presque normal. Mugabo demokarasi nayo yama itegerezwa kwama yevuriwa. Na demokarasi si ikintu kibaho une fois pour toutes, ni organisme vivant itegerezwa kwama ikurevuriwa, yadapta, yintegra ibibazo bishasha bije. Nibaza rero yuko ari defi mugabo atari ikibazo, ari ikibazo kizotorewe inyishu. Murakoze cyane, murakoze. Barabatumire David Gakunzi umenyesha amakuru akongera akaba ari n'umwanditsi w'ibitabo aba mu Bufaransa, hamwe na Jean Marie Ntayimpera yigisha ivyerekeye itangazamakuru mu makaminuza atandukanye mu gihugu ca Mali ari i Bamako ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Twako tuvuga ku itorwa rya president w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nshuro ya kabiri y'amatora mu kiringo kigira kabiri. Iyo nshuro y'amatora ikaba yabaye ku munsi w'Imana mu Bufaransa, aho yatsinze uwo bahiganwa Marine Le Pen. Dushimire abatumire bacu, dushimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro n'abashoboye kuduhamagara bagashikiriza ivyiyumviro bakabaza n'ibibazo. Turabashimiye rero, mugire ibihe vyiza mubandanya kutwumviriza kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.